bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga jatiwe ariba evyenja gusa endaje nazumutima. Kaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye tuvugane ko amajambo y'Imana, umwanya nizeye ko muri benshi cyane muriko murakurikirana ibiganiro bya Radio Vyizigiro. Muri uyu mwanya rero muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana nkuko mavyumvise. Reka dusome ijambo tuza guhagarara ko kuri no munsi. Ni ijambo ryanditse mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23. Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 23 havuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana idufashe cyane. Ngo ingero y'icyaha ngo n'urupfu. Umuntu wese akora icyaha aba yiteze gupfa. Si ugupfa ku mubiri mugabo no gupfa mu mutima, no gupfa impwemu yiwe. Iyi si tubayemwo na hantu turengana gusa, na hantu tutazomara imyaka igihumbi, naho maze igihumbi cyangwa ibihumbi 5 imera nimero ko wopfuye. Ariko si uyu mubiri mvuga, si urupfu rw'uyu mubiri, ariko n'urupfu rw'impemu. Umuntu wese akora icyaha, umuntu wese adashaka kwegera Imana ngo asabe Imana imbabazi, umuntu wese ari mu byaha arindiriye urupfu rudasanzwe. Urupfu rwo mu mpemu n'urupfu rw'ibihe byose. Niho hahandi abantu bazosha ibihe byose, umuriro utazozima ibihe byose. Umuntu wese akora ibyaha ababaye wa mugwanizi, umuntu wese akora ibyaha ni wa Satani. Ariko ngo ingabire y'Imana ngo n'ubugingo, kandi ubugingo budashira, n'ubuzima budashira, no kubaho bidashira. Ni ibintu bibiri, umuntu aratoramo kimwe muri ivyo bibiri, kandi Imana yarahaye ubasha umuntu wese bwo gutora icyo agomba. Ushatse ubugingo uraburonka, urihana uyu mwanya nyine tukivugana. Ushatse kuzobaho ibihe bidashira mu bugingo bwiza, ubuzima bwiza bwo mu ijuru, n'amajambo menyereye kumva sinshobora kwanka kuyavuga, kandi nubwo ushobora kuba warigeze kuyumva, hari impamvu Imana igomba kuno munsi uyumva. Nimba ugomba ubugingo budashira, urakira Yesu Kristo umwami n'ubukiza ubugingo bwawe. Ariko kandi nimba ugomba gupfa rubi, nimba ugomba kuba mu buzima bwo gusha ibihe byose, urareka kumwakira ukaba mu byaha byawe. Ubaye mu byaha byawe biba byoroshe cyane kugira ngo uzoje mu muriro, biroroshe gose. Nta kindi gisaba gusa kuba uri mu byaha kandi ukanga kuvyihana. Ariko kandi kugira ngo ube mu buzima bwiza, ubuzima budasanzwe, ubuzima buri mu munezero tutigeze kubona, ngo ivyo amaso yacu atarigera abona, ivyo amatwi yacu atarigera yumva, nivyo Imana itubikiye twebwe abamwizeye. Nimba nawe uri mu bamwizeye uvuga uti amen. Ariko nimba utaramwizera, niwemere umwakire uno munsi. Umwakire akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko uno munsi urahabona, ariko ejo ntahuzi. Ejo ntuzi bizoba, ntuzi ko ushobora kuzopfa ryari, kandi inyuma y'urupfu nta gakiza. Umaze gupfa biba biheze, ibyo gukizwa ntibiba bigikunda. Hariho inkuru yanditse muri Bibiliya aho hariho Lazaro yari umukene, hakabaho n'umutunzi. Uwo mutunzi yari inejereje aranka kurondera iby'agakiza,
uwo nawe nubwo yari umukene yarakiriye agakiza, maze hageze ko bapfa bose, wa mutunzi aja mu muriro, ariko arasha abwira Aburahamu ati ngeragereza urabe ingene woja hariya kw'isi umbwirire abiwacu bakira agakiza, kuko we yarabona ko we ntibigishoboka, byaraheze byararenganye ntibigikunda. Aburahamu acaramubwira ati hariya hariho abavugishwa, hariho n'intumwa, hariho n'abaherezi, nibabumvirize bajya nyene, nibatabumviriza nta kindi gisigaye. Yesu ashimwe. Nutwumvirize, turiko turakubwira kwihana ivyaha, turiko turakubwira guheba icyaha, turiko turakubwira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Bizokubera iby'agaciro, ntibibaze ko umaze gupfa hari ikindi kintu kiba kigisigaye. nta yandi mahirwe wowe ugisigaranye, kandi urupfu gogo urazi ko rutakugabisha, ntirukubwira ngo nzoza uyu munsi canke hirya y'ejo. Oya, urupfu ruraza giturumbuka, hari n'igihe ruguteguza ukabona utangiye kugwaragurika niki, hari n'ikindi gihe rudateguza. Rero kubera utazi ingene uzopfa kandi uzi ko imera n'imperuka utegereza kuzova muri uyu mubiri, nico gituma ndakwipfuriza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uyu munsi akubera umwami, uyu munsi akubera umucunguzi, uyu munsi akubera umukiza, kandi guhera uno munsi ucuja mu gitigiri cy'abana biwe, kandi inzamba niyavuga nawe uzusanganire umwami, nimbuzo bukiri muzima, nimbuzo utarava muri uyu mubiri, nimbuzo wavuye muri uyu mubiri, ucugenda kurindira hamwe n'abandi akagera igihe tuzohembwa twese, aho umuntu wese azohembwa ico yakoze. Ikintu cyose ukora kizohembwa, uzogihemberwa. Nimba ukora ivyiza warakiriye Yesu uzobihemberwa, ariko kandi nubwo ukora ivyiza gute utarakira Yesu, niwava muri uyu mubiri n'umuriro gusa. Ikibi naco wakoze cyose uzogihemberwa umuriro. Rero ni vyiza ko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nimba wifuza kwakira Yesu, unyandikire message ndagufashe mu isengesho ryo kwakira Yesu. Unyandikire message kuri 76 96 96 96 76 96 96 96. Nimba wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubikore ubunyene, nturindire ejo canke hirya y'ejo, ubunyene. Cyangwa urashobora no kunyandikira kuri 68 22 68 52 68 22 78 52. Birashobora kubikubereye byiza cyane. Ntuzi impamvu uyu mwanya wari kurumviriza radio, ntacyo bitwaye nubwo ufise aho usengera, ntacyo bitwaye nubwo wama winjira mu idini, iryo sengero usengeramo ntirizo kujana mu ijuru. Oya, ikizo kujana mu ijuru kuba wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Unyandikire kugira ngo ndagusengere, kandi ndagufashe no mu mpanuro kugira ngo Yesu agufashe. Egome. Ariko kandi nyemerera watura no majambo kugira ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urasubiramo aya majambo uti: Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndahevye ibyaha byanje, ndaje kuri wewe, ndizeye ko wapfuye ukazuka, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusengere nanje. Mwami Yesu, gira neza kandi uragororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data akwakiriye uno munsi. Numunsi w'imboneka arimo mu buzima bwiwe, kuko niwo munsi umuntu abafashe ingingo idasanzwe yo kubandanya ubuzima bwiwe neza cyangwa kubandanya nabi. Uyu mwene data arafashe ingingo nziza yo gukurikirana ubuzima bwiwe neza, akeneye kuronka ubugingo. Ndagusavye Mwami ko umuharira utarinze kumuharurira. Ibyaha yakoze bishobora kuba ari byinshi cyane, ariko Yesu Kristo uvyezesha amaraso yawe, maze guhera no munsi icyaha cyo nigisure kandi kuboneka, ahubwo yemerwe nawe, ijuru ribe hamwe nawe, maze mpwemu wawe amujeko, kandi byose bize bigende neza. Ndizeye Mwami kumuhariye kandi ko ibyaha byo bihavuye, ni mu izina rya Yesu Kristo mwene mucunguzi wacu, amen.
nshuti wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nakubwiye ko ushobora kucunyandikira, unyandikire kugira ngo ndagufashe n'impanuro. Ego ucunyandikira naho uri kugira ngo nivyakenerwa ndakurongore ku ishengero ryo bari hafi yawe. Hari amashengero menshi y'abakizwa ari hirya no hino mu gihugu, naho yo bari mu bihugu duhana imbibe, urashaka kumbwira menshi turazinanye, turashaka kuca tukubwira aho woca ugenda gusengera kugira ngo ubonane n'umukozi w'Imana ashoboye kugufasha aho hantu uzoburi. Yesu aguhezagire cyane. Tugira tuvugane kandi kuri aya majambo ati ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Twamaze gusoma rino jambo ryanditse mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23 aho twabonye ngo ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Hari ingabire Imana itanga, nimba Imana itanga ingabire y'ubugingo budashira, bisigura ko no mu byo uno munsi Imana itanga ibikomeye n'ibihambaye. Hari ivyo Imana igomba kugukorera kuri uno munsi, nimba ishobora kuguha ubuzima budahera, nimba ishobora kuguha ubugingo budashira, nimba ishobora kuguha kubaho ibihe byose. Mbega nikiki ashobora kukwima? Mbega nukugukiza iyo estoma, mbega nukugukiza iyo diabete, mbega nukugukiza iyo maso, mbega nukugukiza uwo mubiri kumeze. Nta na kimwe gishobora kumunanira kuko yarakoze byinshi cyane kuri benshi, nawe arashobora gukorera kuri no munsi. Hari gitangaza cyawe Imana igomba gukora, hari ibyiza Imana igomba kugukorera, hari ivyo Imana igomba kukwagurira mu imbibe, ariko igomba ko we wizera gusa kugira ngo agire icyagukoreye. Nimba Imana ishobora gutanga ubugingo budashira, mbega ubugingo bwa hano mu isi bwo munanira, mbega kuronka akazi kwawe byo munanira, mbega kugukiza uwo mugongo byo munanira, mbega kuguha gatongo byo munanira, mbega kukuneshereza muri rwa rubanza byo munanira. Uyu munsi rero no munsi wawe aho Imana igomba kugukorera ibikomeye. Uretse ko ishobora gukora ibyo bikomeye, irashobora no kuguha ubugingo budashira. Nico kintu kinini cyane Imana ishobora gutanga. Uyu mubiri tuzowusiga ngaha ku isi, ibi by'isi tuzobisiga ngaha, ariko imene nimeruka tuzoronka ubugingo budashira. Iyo rero ishobora kuzoduha ubugingo budashira, nishobora kandi no kuduha ivyiza hano ku isi. Yamitwiyumvira ivyiza igihe cyose Imana yumvira ivyiza kuri twebwe, ngo ko imigambi dufitiye ngo ni imigambi y'amahoro, ngo nta nubwo ari imigambi y'ibyago. Oya, itwifuriza ivyiza, itwifuriza amahoro, ikwifuriza kugirirwa neza. Nimba Imana igomba amahoro kuri wowe, nuko igomba ko na vya bindi wipfuza biza gushika. Vuga uti amena. Imana iripfuza kubona uri kumererwa neza. Imana iragomba kubona wagize mariage. Imana igomba kubona waronse rya bombo. Imana igomba kubona waronse ya matara. Imana igomba kubona waronse ya nzu. Imana igomba kubona wakize ya ngwara. Nta kintu na kimwe kigeze kunanira Imana nakubwira. Ariko abana b'abantu ntibigera bayisaba. Yavuze ngo nimusabe muzohabwa, ngo murondere muzoronka, ngo muramutse muzokugururirwa. Imana iriteguye kugira iki gukoreye. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Hari ibyo Yesu agomba kugukorera byiza kandi byinshi, ariko ararindiriye ko nawe uza kuri we ubimusabe, umubwira ati mwami ndakeneye ko nanje ungirira neza. Harabo Yesu yabaza ngo ugomba ko ngukorera iki. Hari nabo yacakiza ubwo nyene. Nero ariko agomba ko uvuga icyo ugomba ko agukorera. Navuze nturashaka kunyandikira message kuri 76 96 96 96 canke 68 22 72 52 68 22 78 52 kugira ngo ndagusengere wara gukorera ibitangaza nutwumiza. Iyi Mana ishobora kuguha ijuru, iyi Mana ishobora kugushira ahandi hantu mu buzima, iyi Mana ishobora kuguha ubugingo budashira. Ivyakwisi ntiyonanirwa kubiguha, ivyakwisi n'ibirato irabiguha, n'impunzi iraguha, na vya bindi ukeneye. Hari n'ibindi utavugira mu bantu. Hari n'umuntu usanga ariko asaba Imana ko yo muhimatera. N'ikindi kintu warukene no kubaka kadushe kawe, warukene no kubaka canke kugirirwa neza uku, warukene na parcelle, bijya byose warashobora kubikora. Nta kintu na kimwe gishobora kunanira uhoraho. Yesu arashoboye kandi yarabikoze, arabikora n'ubundi azosubira kandi abikore. Reka ndagusengere, reka ndakumvishe kano karirimbo maze ninjire mu mwanya wo gusenga. Ndagusabe ubwire umugenzi, inshuti cyangwa uri hafi cyangwa uri kure, mubwira tumviriza radio Vyizigiro muri uno mwanya, bagira basengera imitwaro na wa mutwaro wawe havusengerwa. Mwandikira ka message cyangwa kunda. Uri Imana itubabaye, uri Imana yamituba hafi.
ndagushimiye ku byiza wamudukorera, ndagushimiye ku bitangaza wamudukorera. Ndakweretse uyu mwene data afise ikibazo gikomeye cyane, ni kibazo atamuntu akizi cyane, ariko kandi urakizi. Hari n'abandi bafise ibibazo n'abantu bazi byaramaze kwamamara, ariko kandi nawe urakizi. Ndakweretse uyu muntu afise ikivyimbe byarananiranye kiramubabaza bimeze uku, hari ugifise mu nda, hari ugifise ahandi. Mwami, ndaguhamagaye kugira ngo ugikureho mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Nta muganga akurusha, nta muganga ameze nkawe, nta n'umuganga yigeze kumera nkawe. Iyo uvuze ijambo riraba, iyo utegeka birategekeka bikaba. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndashize mu biganza byawe uyu mwene data agwaye imisokoro, agwaye mu nyama, agwaye mu mitsi, agwaye mu magufa, agwaye mu mugongo, agwaye mu maguru, agwaye mu maboko, agwaye mu maso, agwaye mu matwi, agwaye ahandi hose naho bari mu bwonko canke ahandi. Nta ngwara nimwe yigeze kukunanira Mwami, uvuze ijambo rimwe gusa byama bikoreka. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndaje imbere yawe kugira ngo ukore igitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndaguhamagaye ko ndazi ko wakoze byinshi cyane kandi wamabikoreye benshi cyane. Mu izina rya Yesu Kristo ndasaba uyu mwene data gukira. Kira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga umwene data afise ikibazo cy'amaguru, byanka ko haguruka. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Umva guhaguruka, tangura kutambuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga uyu mwene data ukuboko bidakunda, gorora uko kuboko mu izina rya Yesu Kristo. Gorora uko kuboko mu izina rya Yesu Kristo. Reka utambuke ugorore uko kuboko mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibitangaza bikoreke muri no mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndakweretse ariko aribwa mu nda, ndakweretse ariko aribwa mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo. Nugwaye mu bikanu mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibitangaza byawe bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Reka ugira neza kwawe kubugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubasha buruta ubundi ubasha bwose buboneke mu izina rya Yesu Kristo. Reka amagara yiwe amere neza mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Mwami, ndaguhamagaye ko ndazi kushoboye. Reka wigaragaze Mana mu mwanya nk'uyu. Era abagwaye mu mbavu, era abagwaye ingwara ku muriri mu maraso, hari abagwaye umugera wa sida mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye kugira ngo akire. Ndakweretse Mwami uyu muntu agwaye cancer mu izina rya Yesu Kristo. Kira mu izina rya Yesu. Kira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse uyu muntu nawe yagwaye gripe aho gikimumerera nabi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaye amahaha, ugwaye malaria, ugwaye igitigu, ugwaye amafyigo, ugwaye ingwara yose Mwami, ndayikweretse mu izina rya Yesu Kristo. Ni ingwara ntarinze kuvuga hano Mwami, urashoboye kuzikiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye ubasha bukiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye ubasha budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Bugaragare buruno mwanya Satana ananigwe n'ivyiwe nabiwe bananigwe mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana bugaragare. Wewe Mana ewe ushoboye, ewe Mana ukomeye, ewe Mana uhambaye, ewe Mana wama wigaragaza mu izina rya Yesu Kristo. Nigihe cyawe nawe cyo kugaragara Mana, nigihe cyawe nawe Mana cyo kuyerekana. Ewe Satani nanigwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka Yesu akora ibitangaza n'utwumiza. Mwami Yesu ni mukoreye igitangaza uyu mwene data. Ndakweretse umwene data afise ikibazo cy'umurima wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Injira ukora igitangaza. Ndakweretse uyu nawe ibyo atunze, ibyo yoroye ntibiriko bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Guhera no munsi bifata umurongo mwiza. Ndakweretse umuntu wese afise undi mutwaro utandukanye, ishobora kuba ari visa mu izina rya Yesu Kristo. Bikore mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye kugirirwa neza kuri uyu mwene data afise umutwaro, afise umutwaro wo mu rugo, n'uyu nawe afise umutwaro w'abana, n'uyu nawe afise umutwaro uyu n'undi mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ijambo ryawe Mwami bikore mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona uyu mudamu amaze iminsi agusaba ko nawe akeneye ikibondo mu izina rya Yesu Kristo. Wa mudamu we nawe wa mugabo we ukeneye ikibondo, akira mu izina rya Yesu Kristo. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Umwaka uzogere ahugeze Imana yamaze gukora igitangaza mu izina rya Yesu Kristo.
akira nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ni igitangaza cawe kuko byarabaye no ku bandi, nawe Yesu agira gukorera igitangaza n'utwumiza mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Mwami ndakweretse yafise ikibazo c'amenyo, mu izina rya Yesu Kristo injira muri ayo menyo mwami, umukorere igitangaza n'utwumiza maze atangazwe n'ibyo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Reka wiyerekane Mana, reka wigaragaze Mana, reka abatakuzi bakumenye mwami mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndakweretse umwene data akeneye akazi mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese akeneye akazi niyakire mu izina rya Yesu. Mwami Yesu kora igitangaza mwami vuba bidatevye, abone igitangaza ciwe, abone aronsa akazi. Uyu nawe agomba kudandaza, uyu nawe akeneye umutahe ko wonguka, uko uduga akagira umutahe munini mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse nawe yamadandaza ntiyunguke mu izina rya Yesu Kristo. Abo se ndabashize mu biganza byawe mwami, bakorera ibitangaza n'utwumiza. Ukeneye umutahe uronke, ukeneye ko amadandaza dandaze, ukeneye kunguka yunguke mu izina rya Yesu Kristo, ukeneye gutangura ibyashara bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umwene data afise projet ariko aragira kandi yama yabisavye, yama yabikubwiye mwami, uno munsi birugurutse mu izina rya Yesu Kristo. Mwami bimukorere byuguruke uno munsi mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Igitangaza cawe mwami gikoreke kuri uno mwanya, satana maramare mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse uyu muntu agwaye uruhere ku mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyirukanye ububasha bw'Imana bukomeye, ububasha bw'Imana budasanzwe, ububasha bw'Imana buruta ubundi bubasha bwose mu izina rya Yesu Kristo bugaragare, maze satana maramare, maze ubushobozi bw'Imana bugaragare. Ndizeye Kristo ko byumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukunzi rero twabanye nawe muri uyu mwanya w'aya masengesho, ndizera ko Yesu abikoze. Wumva ukwizera mukanya twava dusoma message z'abishuwe, mukanya twava dusoma message z'abishuwe, ariko twatunganije umunsi w'amasengesho. Umuntu wese tuba turi kumwe muri uyu mwanya w'ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo, Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye. Twateguye umunsi w'amasengesho ku bantu bose tuba turi kumwe muri uyu mwanya w'aya masengesho. Ku munsi wa gatatu uzu kubera umunsi w'amafungo, umunsi wo kwisonzesha, umunsi wo kwisonzesha. Kandi ni watangura amafungo uzombwire kugira ngo tubane mu mwanya w'amasengesho. Uzoba umunsi wawe wo kwisonzesha, ntuzufungure niba bikunda, ntuzufungure. Uzoba umunsi wawe wo kwisonzesha kugira ngo ora gukorera ibikomeye n'ibihambaye. Hari ivyo Imana igomba kugukorera, hari ibintu Imana ibigomba gukora ariko ikabona ko nawe ntabwo uri kuravyitaho cyane, ariko kandi wisonzeshe wereke Imana ingene ubabajwe n'uwo mutwaro. Hari ivyo Imana igiye kuzogukorera misi yose ya gatatu. Duhereye kuri uyu wa gatatu ndagomba ko uzobana natwe muri uyu mwanya w'amasengesho, guhera mu gatondo gushika saa 12 ntazagira ikintu na kimwe ufungura. Uri kurasenga bikunze ko uba uri ahantu wiyugaranye sawa, mugabo nimba uzoba uri mu mirimo naho nyine washaka uri mu mirimo uri kumwe natwe mu masengesho. Uyu mwanya uzi kubera umwanya udasanzwe, uyu mwanya uzi kubera umwanya ukomeye cyane. Ntuze ufate minenerwe, oya, misi yose ya gatatu uzo kwa muri kumwe natwe mu mwanya w'amasengesho. Ndazi ko ari ikintu Imana igiye gukora gihambaye kandi kibitangaza. Ndazi ko wama wumva abandi Imana yabakoreye ibitangaza, nawe ukifuza ko Imana iza gukorera igitangaza. Ndagomba ko Imana igukora igitangaza nawe buri munsi wa gatatu guhera mu gatondo. Ntuzugira ikintu na kimufungura kugeza saa 12 nimba amagara yawe bikwemerera. Nimba ufise ingwara urashaka kunyandikira tukavugana ingene wocu bikora kugira ngo Yesu abandanya kugirira neza. Uyo munsi wa gatatu, misi yose ya gatatu uzushireho, uzokubera umunsi wawe uba imbere y'Imana, kandi ndazi ko Imana izokora ibikomeye n'ibihambaye mu buzima bwawe. Yesu aguhezagire. Reka tumvize kano karirimbo maze twave twakira message zanyu kuri 76 96 96 76 96 96 96. Kubishuwe mutwandikire canke kuri 68 22 78 52 68 22 78 52. Yesu abahezagire cyane. Uko
turasoma rero message z'abatwandikiye bishuwe mutwandikira kuri 76 96 96 turafise rero uyu yishuwe ati Yesu abahezagire cyane numva nishuwe n'ubutumwa mwaduhaye murakoze cyane ego murakoze namwe uyu nawe ati niyo ngabo mureba mwarakoze kunsengera narakize ugutwi mushishikare kunsengera murakoze Imana ibahezagire amen 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 go ndabasabe muze murandika n'izina naho muri kugira ngo intahe kabisa ibe ikwiye undi nabatese ashimwe mwaransengeye ndaronka umugabo ndipfuza ikibondo ndi mwijenda egome turaza kubisengera navyo Yesu aguha ikibondo uyu nawe ati ndabaramukije muri amahoro nagomba ndabashimire mwaransengeye ngwaye ndakira none Imana ibahezagire ndi Bertir mu Gihosha Imana ihabwe icubahiro cyane ubundi nawe yatwandikiye kuri 76 ati Yesu abahezagire nari ngwaye none ndakize Imana ihabwe icubahiro egome murabandanya mutwandikira kuri 76 canke 68 uyu nabati Yesu ashimwe ndi Juliette Imwaro ndashima Imana kuvyo yanyishuye kuvyo mwari mwansengeye Imana ihabwe icubahiro ko yabikoze uyu nawe ati Yesu ashimwe ndi Janine mu Ngagara ndabashimiye cyane muransengeye numva nciye nkira estoma Imana ibahezagire cyane izobahe iherezo ryiza n'umuryango wanyu wose amen murakoze cyane muranyifurije ikintu ciza cyane uyu nawe ati Yesu ashimwe Pastor Jackson mwarakoze kunsengera nararonse umugabo Imana ishimwe cyane iratanga abagabo undi nawe ati ndi John mu Buhinyuza nanje mwaransengeye nari ngwaye mu Gakaraza narakize Uwiteka abaho ubugingo budashira amen 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 unyifurije ikintu ciza undi nawe ati shalom shalom ndi Elvis mu Rusange nari ngwaye umugongo ubu numva nkize Imana ishimwe cyane gose tubandanye twakira message zanyu kuri 68 22 78 52 canke 76 96 Unawati bite ndi Cedric Imwaro Gisozi ndava ndashimye kukuguru naringwaye kwa kize amen 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 Yesu ariko akora vyiza cyane Yesu abwe icubahiro uyu nawati ndi Egide mu Kinama ndaronse akazi amen urakaronse nyene amen Imana yabwe icubahiro yagukoreye bikomeye nibihambaye uratubwira ingene vyagenze bavuye baca bagutelefona cyangwa bimeze gute undi nawati pastor Imana ishimwe mwarakoze kunsengera nkaronka imbanyi ubu ndibungenze ndi Consolate Munyakabiga rivuge nta na kimwe mukomeze munsengera shalom shalom muhezagirwe ubu nivyishimo n'umugabo wanje turanezerewe amen 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 Imana yabwe icubahiro cyane undi nawati nitwa Aimable Mukayanza mwaransengeye radio Vyizigiro ntiyavuga ahomba none ubu iravuga muhezagirwe amen 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 Imana yabwe icubahiro cyane undi nawati ndi Patrick mwarasengeye madamu yarakize mukore muibanga mwahawe pastor amen amen Yesu aguhezagire cyane turabandanya dusoma message zanyu ku batwandikira kuri 76 96 96 96 76 96 96 96 canke 68 22 78 68 22 78 52 uyu nawe ati Yesu ashimwe ndi Yvette nkabamba kwa Kibuye mwaradusengeye parcelle yanse kugurwa ariko tukaba twararonse umukiriya Imana ibahe izindi mbaraga amen amen amen
ndacakiye cyane. Uyu nawe ati amahoro pastor, nanje ndi Chantal ibugendana, mwarakoze kunsengera, nari ngwaye infection none narakize, Yesu ashimwe. Amen 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 amen. Uyu nawe mbona ari message ndende, reka ndabe. Yesu ashimwe pastor, jewe nashaka gushima kuko narabatuye umutwaro kw'Imana yondonsa umufiance akijijwe, none Imana yaramundonkeje, turiko dutegura urubanza. Mwarakoze kudufasha mu kudusengera, Imana ihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Yesu ariko arabikora. Yesu ashimwe. Je ndashima mwaransengeye ukuboko kwari kugoroka. Sinzi ni kwagoroka, sinzi ibyo yagombye kuvuga, ndibaza ni kwagororoka. Ubu kuragororoka. Okay. Haleluya haleluya. ngo ukuboko ni kwagororoka, ubu kuragororoka. ni Silvana. Silvana uri hehe? utubwira aho uri. Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Amen amen amen. iki ni igihe cyacu Yesu ariko arakora. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, nashaka gushima Uwiteka wansengeye amasinezite nari ngwaye numva yakize, Imana ibahezagire. ndi Aloise. Aloise uri hehe ga Aloise? muze muranatubwira naho muri. Uyu nawe ati bite pastor, jewe mwaransengeye ndaronka kazi, ndi Frank mukinanira ca gatatu, Imana iguhezagire. Amen 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 amen. Yesu ariko akora ibikomeye n'ibihambaye. Ubu nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Joseline Imwaro, ndashima ukuntu mudusengera tukarema. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati bite pastor, mwaransengeye ndaheba itabi, ndiro mwari ndimurambya. Imana ibahezagira. ndibaza romwari sinzi icyo yagombye kuvuga canke ni izina ryiwe. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndashimiye amasengesho mwansengeye, ingwara yo kuribwa mu nda nari maranya amezi 5 yarakize, ndi mu Kamenge. ni Enias. Imana ishimwe cyane Enias. Yesu ahabwe icubahiro. Undi nawe ati nanje ndi Melkiade imukike, turashimira Imana mwaradusengeye, umuvyeyi wacu yaragwaye ikivyimba mu nda arakira. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. aho imukike kwa Melkiade, muvyeyi we yaragwaye ikivyimba mu nda, dusenze kica kirakira. Imana ishimwe cyane. Murabona ko Yesu akora ibikomeye, si jewe ariko ni Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Uyu nawe ati Imana ishimwe cyane, murakoze. ndi Françoise Mwijabe ya gatatu, nari ngwaye none ubu ndakize, Yesu ashimwe. nari ngwaye nabishize muri kahise mugabo nta katuzo kariko, nari ngwaye none ubu ndakize. Amen 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 amen. Uyu nawe ati shalom shalom, ndi Emerancienne mu Busoro, ndashima Imana ko yankirije umusheri wanje. Amen 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 amen. Uyu nawe ati bite pastor, jewe nitwa Kezina, nanje ndashima Imana ivyo nasavye byose ko yabinkoreye byose, Yesu abahezagire. Amen 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 amen. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ariko akora ibikomeye n'ibihambaye. ndabibutse ko mwandika wishuye yandika ku message kuri 68 22 78 52 68 22 78 52 canke 76 96 96 96 76 96 96 96. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor, ndi Florence, ndashima Imana mwaransengeye fisi ikibazo, Imana yarishuye. Amen. Amen 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 amen. Haleluya. Uyu nawe amahoro cyane, umukama nabongereze umwuka wera wayo, abongere n'amavuta, mwaransengeye nkira umugongo, Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro cyane. avuze ati ndi Davidi Inyabiraba muri Rirare. Uyu nawe ati Yesu ashimwe mukozi w'Imana, nitwa Nkeshimana. Uyu muntu turitiranwa. nitwa Nkeshimana Eric, narashimye ku mutwaro natanze ku munsi
ku munsi wa mbere yaranyandikiye message ku munsi wa mbere, kuko urashobora no kunyandikira message umunsi wari wose. Uwo munda mumi wanje yari ruguru, mumi wanje yari ruguru, ambwiye ko ndabona amajambo arasobekeranyije mugabo ariko avuga ko yari ruguru, maze baramubwira ko agwaye, none yarakize. Imana ishimwe cyane ko yamukijije. Unawe ati Yesu ashimwe cyane, mugumye hama nashaka nshima Imana, mutwaro nari natanze muri ko muradusengesha, Imana yaravyinyeretse ko cyane, narishuwe, murakoze. Imana ishimwe cyane ko yakwishuye. Undi nawe ati Pastor jewe ndumwe w'amasumbi mu muhogo, utarasenga yadurega ariko ubu biraheze, nta kabuza na diabete izokira. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati bite Pastor, mwaransengeye ku mutwaro wo kubaka nari mfise, ubu naragize mariage, mwarakoze. Amen 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 amen. Undi nawe ati jambo Pastor, ndi Olivier, ndumvise ndugururiwe ko kare nakumva bitagenda neza, ariko numva meze neza. Haleluya, muhezagirwe. Amen amen amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe, maradusengeye ndakira. Infection ndibaza niyo yagombye kuvuga, n'ingwara yo kwiyaga ku maguru, niyagishimbugita. Vyari bikaze, niyagishimbugita, narakize, nizeye ko nibindi Imana izobikora. Emmanuel Mungagara. Imana ihabwe icubahiro, Yesu yarabikoze. Uwundi nawe ati Yesu ashimwe, mwaransengeye, nararangije amashure, narinzi ngo nzoyiga imyaka myinshi, ariko ubu nararangije ntayize myinshi, ndi Gilbert. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati bite Pastor, ndi Alain mu Buganda, ndashima Imana ko nakize malaria, kandi namabukwe yaragwaye maramusengeye. Ariko rero kurandika mu ncamake ijambo, ugerageze kuzohora wandika ijambo ryose ko ushobora kumenya icyo wagomba kuvuga. Undi nawe ati Pastor namahoro, nitwa Nshimirimana Claude, hari haheze imyaka 2 twahukanye n'umugore, ariko mwaransengeye, twarasubiranye. Imana ishimwe cyane, kandi namwe turabashimira. Yesu abongereze inkomezi. Mvuka mu Businde, ni muri Gahombo. Imana ishimwe cyane. Tubandanya twakira message zanyu kuri 76 96 96 96 96 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 68 22 78 52. Unawatindi Jean Marie, ndashima ko abana banje bakomeye, na jewe Imana ishimwe ko mwadusengeye. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati ndi Innocent, mwaransengeye ndakira malaria. Amen amen amen. Undi nawe ati nanje ndi Gilbert kumutanga, nari nibagiye gushimira Imana ko naronse umubebe. Yesu ashimwe. Amen 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 amen. Undi nawe ati bite mukozi w'Imana, ndashima ukuntu udusengeye, nari numva mbabara umubiri wose, ariko ndumva ubu nakize. Yesu aguha imigisha, ndi nibitanga mu Ruyigi Butaganzwa. Amen 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 amen. Undi nawe ati ndi Odile, ndashimiye Imana yankijije ngwaye cyane, nahaye umutwaro wewe, Imana ikongere amavuta, ndatanze nundi mutwaro. Uyu n'umutwaro sinza kuvuga. Undi nawe ati ndi Felix mu Gihosha, nanje ndashima Imana yuko mwansengeye nkaronka umufiance duhuza, ndashimye Imana. Imana ishimwe cyane. Undi nawe ati namahoro Pastor, ndi Serge Igasorwe Bihogo, mwarakoze kunsengera, nahora nshwana imuhira, ariko ubu narabihevye. Amen amen. Nuko tutazimwira twoza kubaza ko byagenze neza. Imana ihabwe icubahiro ko utagishwana.
Shalom shalom, nanje ndi Bucumi Marceline, mwaransengeye diabete irakira. Amen 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 amen. Munsengera ukuboko ndakira, nubu munsengeye umusonga kwizosi ndemvye, none numva nkize. Imana ishimwe, mugira neza kudusengera. Amen amen. Bucumi Marceline, Yesu aguhezagire cyane kushinga intahe. Intahe ni idasanzwe. Abantu benshi nibazi ko diabete zikira. None hera aba Bucumi Marceline Yesu yayimukijije. Amen amen amen. Reka dusome indi message. Yesu ashimwe pastor, ndindashimiye Elias ndi mu Kinama, mwaransengeye mu ndwi heze kuko bwaca nja guca permis provisoire, none naraye menye. Imana ihabwa icubahiro. Amen amen. Uri nabati Yesu Kristo nashimwe, ndashima ko nasubiye kuba muzima, hari haheze ibihe byinshi ngwaye, ubu ndashima ingene mwansengeye narakize. Amen amen amen. Unawe ati mwiriwe neza, jewe ndashima Imana ko mwansengeye ngwaye amenyo nkaba narakize. Imana ihabwa icubahiro ko yagukijije amenyo. Amen amen. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96 96 76 96 96 96 change 68 22 78 52 68 22 78 52. Uyu nawe ati pastor, ndashima ko nabatijwe. Amen amen amen. Uyu nawe ati Yesu ashimwe, nagomba gushima ko Imana yamfashije guharira abantu babari abantu baba kuri ace yandikaho baba seshatse kuhavuga ku bibi bankoreye bikabije. Warababariye rero, Imana yabwi icubahiro ko wabahariye. Uyu nawe ati shalom shalom, ndashima Imana ko abari barantwaye bongeye kungarukira. Sorry. Avuga ati shalom shalom, ndashima Imana ko abari barantaye. Narinzi ngo barantaye bongeye kungarukira. Mwarakoze kunsengera, Imana ibahe inkomezi, ibongere inkomezi. Ndi Diane Ingozi. Amen amen. Uri nabati bite ndi Bubanza, mwaransengeye nari ngwaye inkavyi ku kuboko, mwaransengeye ndakira. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Ndi Esperance. Hallelujah, Imana ishimwe cyane. Uri nawe ati ndatanze ishimwe ku Mana no kuri mwebwe mwitangira abo mutazi, ubu wa mwana yakize kandi ubu aramira imiti, nukuri byambereye bishasha kuri uyu mwana. Amen amen amen. Imana ihabwe icubahiro cyane, Imana ikugirire neza, ibandanye kwitwararika. Undi nawe ati nitwa Alexis mva Imabayi mu Gasenyi. Yesu ashimwe, mwarasengeye umudamu wanje n'umwana wanje kuri bari bagwaye, none barakize, muvuge izina. Ego narivuze kabisa, ubu nsigenda yavuga. Ego cyane. Undi nawe ati shalom shalom, ndi Chanel ndi mwikora, hama ndashima Imana kuko nari maze imyaka myinshi ngwaye, ariko ubu narakize kubw'amasengesho yanyu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Uri nawe ati Yesu ashimwe, ndi Esperance ndi mu Kiyange, ndashima Imana ko umutwaro wanje mwarawusengeye warishuwe. Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Turabandanye twakira message zanyu kuri 76 96 96 96 76 96 96 96 canke 68 22 78 68 22 78 52. Uyu nabati Yesu ashimwe, nitwa Joseph, mwaransengeye shaka promotion, none narayironse, mwarakoze kandi ndi Bujumbura. Amen 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 amen. Undi nawe ati ndi Sandrine, mwaransengeye ubu ndafise umuhungu Imana yamaye, ndashima urukundo ankunda, nongera uyu numutwaro rero undi yashizeko. Imana yabwe icubahiro cyane. Undi nawe ati pastor, nukuri warakoze kusengera madamu yari kunda
baguma bamubwira ko atazoyivyara mugabo yarayivyaye neza. Pastor gumusengera Imana ihabwa icubahiro. Uyu muntu rero Yesu yaramukoreye bikomeye cyane. Amen amen. Reka dusome indi message ati Yesu ashimwe, ndashima Imana kubw'amasengesho yanyu. Nashaka kudivorsa ariko narabihagaritse, ubu numvise munyongeye intege. Nashaka kudivorsa ariko nabihagaritse, numvise munyongeye inkuvu. Imana ihabwa icubahiro. Divorce ndugu yangu. Kwa faida gani bwana? Reka tugarukirize ngaha, ndabona message aracari menshi cyane. Abatumvisa message yabo tuzoyasoma ku wundi wa Mungu nkaya mango. Ego kabisa, munyangarire ko umwanya n'umwanya murabona ko umwanya ugeze. Ariko kandi ndakwibutse ko kuwa gatatu ari umunsi w'amasengesho. Twavuze ko kuwa gatatu zo dufise amasengesho aho umuntu wese azosengera yari ufata igifungo cyo guhera mu gatondo gushika saa 12 dusengera uwo mutwaro ufise, uwo mutwaro wanditse n'undi mutwaro urashaka gusa kandi kuyinyandikira ego kugira ngo dusenge hamwe. Nimba tuza turi kumwe urashaka kunyandika kuri zo nimero wumvise cyangwa wavuga wumva kandi umbwira ati turi kumwe muri uyu mwanya w'amasengesho kwa gatatu, ko ndagomba ko imitwaro yawe yose Yesu ayikuraho. Sije ndayikuraho mugabo Yesu arashoboye kuyikuraho. Aho uri hose naho buri ruguru canke mu gisagara ca Bujumbura, ndaza gusengera uretse ko natwe twama dufise umwanya wacu kuri uwo munsi wa gatatu nyene twaba dukoraniye hamwe turiko turasenga. Ariko kandi nawe aho uzoburi urashaka gukoranira hamwe cyangwa ukaba uri ku kazi cyangwa ukaba uri muhira tugasenga hamwe, kandi aziko Yesu ashobora gukora ibikomeye nibihambaye. Yesu aguhezagire, abananya kugirira neza. Murakoze cyane. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyenza gusa endaje nazumutima. Afitiye Yesu mukinga zatiwe